Ibihe byiza bakunze ba Minembwe TV, uyu ni umwanya w'amakuru ariko mbere yaho reka tubanze tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho mu makuru yacu. M23 yinjiye mu mujyi wa Kamanyura ariko yerekeza mu mujyi wa Uvira, tuza kubwira ko u Rwanda guhagaritse ubufatanye bwago n'Ububirigi. AFC M23 yongeye mu gisirikare cyayo, aba RDC baheruka kumanika amaboko. Burundi bwigaramye kuvana ingabo muri RDC. Amerika n'Uburusiya batangiye kuganira ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine. Ikaze n'amakuru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho na Nkunda yana Dusere. M23 yinjiye mu mujyi wa mateka wa Kamanyura nyuma ikerekeza mu mujyi wa Uvira. Abagwanyi b'inyeshamba za M23 binjiye mu mujyi muto wa Kamanyura uri ku mpaka wa RDC n'u Burundi n'u Rwanda mu ijoro ryo kwa kabiri, kuko abahatuye babivuga. Kamanyura muri territoire ya Walungu iri mu ntera ingana na kilometero 45 mu majepfo ya Bukavu na kilometero zirenga kuri 70 mu majaruguru y'umujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Radio RF ivuga ko kwa kabiri habaye imigwano hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse Kamanyura mbere yuko izo ngabo zisubira inyuma. Ingabo za RDC zavuye i Bukavu n'izari ku mpaka wa Kamanyura, bivuga ko hashize iminsi mike zirahunga zerekeza mu mujyi wa Uvira mu majepfo. Kamanyura na gace kari mu kibaya cya Rusizi gafite amateka y'imigwano ikomeye yahabereye mu 1954 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mutu Seseko zatsindaga zikarangiza ubwigomeke bw'inyeshamba za Pierre Murere. Muri uyu mujyi hari ishusho nini y'abasirikari yibutsa amateka. Kamanyura yarizwi cyane nk'umujyi ukundwa byihariye n'uwari President Mobutu Sese Seko, ndetse na stade nini yo mu EDC, Stade de Martyrs de la Pentecoste, ijamo abantu barenga 80,000. Icyuzuye mu 1994 yiswe Stade Kamanyura. Iryo zina rihindurwa mu mwaka wa 1993 ubwo Mobutu akuwe ku butegetsi. Gufata Kamanyura ku bwa M23 nyuma y'iminsi mike ifashe Bukavu bituma benshi bavuga ko M23 irimo kumanuka isatira mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ubunyene bivuga ko yamaze kugeramo kwa kabiri mu ntara Kivu y'amajepfo. Hagati aho ku ruhembe rwo mu majaruguru kwa kabiri havuzwe imigwano muri territoire ya Lubero hagati ya M23 n'ingabo za leta, kuko bivugwa n'igisirikare muri iyi territoire. M23 bizwi ko igenzura agace ka Alimbongo kari ku birometero 50 uvuye mu mujyi muto wa Lubero centre na hafi ibirometero 100 uvuye mu mujyi wa Butembo. Gusa amakuru twamenye turiko dutegura inonko tudafitiye gihamya neza nuko ingabo za M23 zamaze gushika mu mujyi wa Uvira hariya kuri prison centrale. Imfungwa zikaba zatangiye gufungurwa. Ni inkuru dukomeza kubakurikirana tukazababwira mu nkuru zitaha. Reka amakuru yacu turakomeza mu Rwanda, aho bivuga ko u Rwanda guhagaritse imikoranire n'Ububirigi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko iki gihugu gihagaritse ibikorwa by'ubutwererane n'iterambere n'Ububirigi, ishinja ko iki gihugu gitobera u Rwanda ngo ntirugere ku nkunga y'iterambere. U Rwanda ruvuga ko Ububirigi bwafashe uruhande muri iyi ntambara iri muri Kongo, rushinja iki gihugu cyahoze kirukoroniza ko iyo myifatire y'Ububirigi ibangamira umuhate n'ubuhuza bwo gushaka amahoro uri gukorwa na Afrika, kandi bishobora gutinza inzira yo kugera ku gisubizo n'amahoro. U Rwanda rushinjwa n'Ububirigi n'Uburengerazuba ONU na leta ya Kinshasa kuba rwarohereje ingabo zabwo ibihumbi mu gufasha umutwe w'inyeshamba. Ibyo u Rwanda ruhakana, ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda imipaka yago. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba ibihugu by'amahanga guhagarika inkunga y'amafaranga biha u Rwanda kubera ko irushinja kurenga amasezerano mpuzamahanga utavogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ku cyemezo cy'u Rwanda, Maxime Prévost, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi, avuze ko iki gihugu naco cyari ko gisubira mu masezerano y'ubufatanye gifatanya n'u Rwanda. Maxime avuga ko bashaka ko ibyo bizahagarika bizakorwa mu buryo burengera inyungu abaturage b'u Rwanda badakwiye kubabarira muri uko guhagarikwa. Kadusubire muri Kongo gato. AFC M23 yongeye mu gisirikare cyayo, aba RDC baherutse kumanika amaboko. Ihuriro AFC M23 byafashe icyemezo cyo gushira mu ngabo zayo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kumanika amaboko bakishira muri uyu mutwe. Abasirikare M23 yashize mu ngabo zayo n'abaherutse kwishikiriza ubwo mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Uyu mutwe witwaje intwaro wabohoraga abatuye mu mujyi wa Goma. Umuvugizi wa AFC M23 mu za politike Lawrence Kanyuka yabwiye The New Times ko abasirikare ba RDC bari inzira karengane z'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Kanyuka wari mu mujyi wa Bukavu uyu mutwe avugira maze iminsi warigaruriye, yagize ati: "N'abanyekongo bahoze bakoreshwa na Tshisekedi n'abambari be n'abaturage b'abakongomani n'inzira karengane za Tshisekedi na guverinoma ye." Bijanye no kugaragaza ko abo bashizwe mu ngabo
ingabo zabo ari abanyekongo. Kanyuka yavuze ko nta kibazo na kimwe kiri mu kubashira mu ngabo zabo kuko bakomezanye nabo urugamba rwo kubohora igihugu cimitse ikibi. Umuvugizi wa AFC M23 yashimangiye ko mbere yo kwinjiza izo ngabo za guverinoma ya Kongo mu zabo zikurinda intara Kivu y'Amajepfo zabanje guhabwa amahugurwa ku minsi 13 y'ukwezi kwa kabiri. Umuyobozi w'abagwanyi b'umutwe witwaje intwaro ARC M23 General Sultan Makenga yasuye abasirikare ba RDC bafashwe n'abagwanyi babo, bemeranya ko bagiye kwifatanya nabo mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu Burundi. Uburundi bwigaranye kuvana ingabo zarwo muri RDC. Igisirikare cy'u Burundi cyakanye amakuru avuga ko cyatangiye gucura abasirikare bacu bari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bagiye gufasha ingabo ziri muri ico gihugu cyangwa se ico gihugu kugwana n'umutwe wa M23. Ibiro ntaramakuru leta by'Abongereza kwa kabiri byari byatangaje ko Uburundi bwatangiye gucura ingabo zago nyuma yo guhamizwa ayo n'ibiro bya ofisiye w'ingabo z'u Burundi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Brigade Baratuza Gaspard mu butumwa yanyuje ku rubuga rwa X yavuze ko ibyatangajwe na leta ari ibihuha. Yagize ati mu kubeshuza amagambo akwirakwizwa na leta agasubirwamo n'izindi mbuga nkoranyambaga, abasirikare ba FDNB boherejwe muri RDC bakomeje ibikorwa byabo mu duce bashizwemo. Tiyagire n'umwe uha agaciro ibinyoma bya leta kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Uburundi umaze igihe bwarohereje ingabo zago muri RDC kugwanya umutwe wa M23 na Red Tabara, ndetse amakuru avuga ko bwari bumaze kugeza ingabo zabo muri za Kivu zombi batayo zibarirwa mu 16 z'abasirikare. Amakuru yo gucura ingabo yavuzwe nyuma yuko M23 yari imaze kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ririmo n'ijy'abarundi ku kibuga c'indege cya Kavumu ndetse no mu mujyi wa Bukavu. M23 kandi kwa kabiri yigaruriye umujyi muto wa Kamanyura, ndetse ntagihindutse uyu mutwe ushobora no kwigarurira umujyi wa kabiri munini wa Uvira uyu twabwiye ko wamaze kugeramo. Igisirikare cy'u Burundi cyahakanye ko cyatangiye gucura ingabo zabwo, mu gihe amakuru avuga ko General de Brigade Eli Ndizeye Muzinga wari umuyobozi w'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo nawe yabaye yamaze gutaha. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru ivuga gutya: Amerika n'Uburusiya batangiye kuganira ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine. Abadiplomate bo ku rwego rwo hejuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bahuriye amasaha menshi kuri uyu wa kabiri muri Arabia Saudite basuzumira hamwe ibijyanye n'umubano hagati y'ibihugu zabo n'uburyo intambara y'Uburusiya muri Ukraine ishobora guhagarara. Impande zombi zihinduye ibyifuzo mbere y'igihe zisobanura ko ibi biganiro ari intambwe y'ikubitiro ishobora gushyiraho uburyo ibiganiro imbona nkubone hagati ya Perezida wa Amerika Donald Trump na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin zakogwamo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yarayoye intumwa za Amerika zirimo umujyanama mukuru w'umutekano w'igihugu Mike Voltez n'intumwa mu burasirazuba bwo hagati Steven Witkoff. Ku ruhande rw'Uburusiya intumwa zabwo zarimwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov n'umufasha mukuru wa Perezida Putin Yuri Ushakov. Abayobozi ba Ukraine bavuze ko batumuwe muri iyo nama Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yitezweho intumwa ya Amerika muri Ukraine Kate Kolich mu biganiro kuri uyu wa gatatu. Kugirana ibiganiro kwa Amerika n'Uburusiya byateje impungenge mu bayobozi b'ibihugu zo ku mugabane w'Uburayi. Mu minsi yashize bagaragaje ko ari ngombwa ko Ukraine igira uruhare mu biganiro bijanye n'ejo hazaza hayo, ndetse n'ibihugu by'Uburayi bikagira uruhare mu zo babona ko ari ingenzi ku mutekano wabo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yavuganye na Perezida Trump na Perezida Zelensky nyuma y'ibiganiro byabereye i Paris, kandi ko ari ngombwa ko abanyaburayi n'abanyamerika ndetse n'abanya-Ukraine bakorera hamwe. Perezida wa Ukraine Zelensky yagaragaje ko hakenewe ibimenyetso bihamya kandi byizewe byerekana ko hazaboneka umutekano. Avuga ko bitabaye ibyo Uburusiya buzatangira indi ntambara kuri Ukraine cyangwa se ku bindi bihugu by'Uburayi, kuko tubikesha VOA News. Mwakoze kubana natwe, gusa nimba mutarakora subscribe muyikore kugira ngo muzamubona ibiganiro zacu mu ba mbere. Minembwe TV, je nitwa Nkunda Yohana Dusere. Turahura mu makuru ataha.